umuvyeyi yibungenze mu kibano cacu ni umuntu twubaha cane. Iyo yibarutse rero biba bisumbirije, kuko mu Kirundi baravuga ngo simba imanga, bakongera bakavuga ngo warujabutse. Mbega mwari muzi ko inyuma yo gusimba iyo manga umuvyeyi yibarutse ahura n'ibintu byinshi bitandukanye kandi biteye ubwoba mutari munsi? Uno munsi turavuga kuri iki kintu, dépression postpartum. À tout de suite. Fise abatumire badasanzwe, abatumire tuza kuvugana kuri ivyo bintu n'abavyeyi bakiri jeune bahuye n'ivyo bintu kandi bashobora no kutubwira ingene babirenganye. Umutumire wa mbere ngira nakire mu bwami bwa Pam Channel TV akaba yitwa Mugisha Rida, abandi bamuzi nka Gashayijari yose arayitwa. Reka ndamwakire mu bwami bwa Pam Channel TV. Karibu Arida. Yambi ubu nta covid igiharisha twarakize. Yesu ni mwiza. Haleluya. Amen. Amina. Karibu kuri Pam Channel TV. Umutumire wa kabiri rero akaba yitwa Pamela Irakoze. Mugabo abandi bamuzi nka Ndayishimiye Pamela. Byose aravyitwa, ibyo uzomwita byose azogitaba. Ndamwakire mu bwami bwa Pam Channel TV. Karibu Pamela. Wakuze kunena agateka sha Pamela. Karibu rero. Abo ni batumire banje rero uno munsi tugira tuganire. Ugabe ushira agafanta ka orange karabonetse, akasetro karabonetse, ushire hasi tubanze tuganire. Umpa umwanya. Bakunzi bo kukayi rero uno munsi abatumire banje gira mwababonye, je ndabazi ku giti ciwanje, ariko nabo bivuge ku giti cabo. Bega afise abana bangahe, abo niba barahezagiwe nivyo reka babitubwire. Ubu wa mbere abimbwira aracokoza na by the way ariko aratwenga byatanguye ikibajushaho. Amazina yawe? Nkuko bivuze nitwa Pamela Irakoze, nkaba ndi umumama w'abana batatu, imyaka 8, 6, n'3. Ni umumama w'abana batatu. Uwa mbere mbega hajya afisa imyaka ingahe yari? Afise imyaka 8. Urumva uwa mbere afise imyaka ingahe? Imyaka 8. Uwa mbere imyaka 8, uwa kabiri imyaka 6. Uwa gatatu imyaka 3. Neza cyane. Nakiri umutumire wa kabiri nanamuvuze, ariko ni byiza kubishimangira ko yandabizi ko mukunda ibishimangiye. Ego murakoze kutwakira kuri Pam Channel TV kukayi. Yambu nitwa Lida Mugisha, hama nanje ndubatse ndi umumama w'abana babiri. Uwa mbere afise imyaka 7, uwundi afise umwaka n'igice. Numwa rero kandi niwe abizanye ngaha ahubwo natwigisha muri Finwape bifo ko bamuhamagara kwigisha. Abakunzi banje bo kukayi barambwiye ku kintu, ni kintu abantu benshi batazi gikunze kuba ku bavyeyi. Urumva nkuko nabivuze mu ntangamarara, ni kintu umuvyeyi yo yibungenze twese turavuga ati yo wubahwe kwera abafise abana, donc abafise ubuzima bubiri muri we, abari kumangetengete. Uravyumva abafise ubuzima bubiri. N'umuntu twubaha cyane. N'umusazi arubaha umuntu yibungenze. Iyo yibarutse kandi naho nyene barambwira ati yewe wasimbye imanga shaho, abandi ngo waruja busugoruzi. Hama ikintu benshi batamenya inyuma rero gusimba iyo manga ari ibintu abavyeyi benshi bacamwo. Ni ikintu abantu benshi banyandikiye ko twovuga ko tukaganira, kubera kiriko kirica imitima y'abantu, kiriko kirica imitima y'abavyeyi benshi, kubera kudatahurwa n'ababakikuje ibiriko birababako. Alors n'umusi nabatumiye nk'abantu babiciyemwo, babibayemwo, nashaka nk'abariko baradukurikira mubasigurire vraiment bavyumve, kugira ngo dufashe umuntu wese azosura kubona umuntu yabishiye mu byo bintu nazosubire kumucira urubanza, ariko yumve ko yomuba hafi. Alors ni kintu ashobora kuronka amajambo ndagisigura mu Kirundi, dépression postpartum. Depression mu byumve ko ari kuyinga nka kujya bavuga mu Kirundi ngo kuyinga. Ni depression nyene gisigura nyene kuyinga, mugabo si en sens yo kuyinga.
mugabo birajanye n'ibintu nk'ivyo by'ibintu by'umubabaro. Igituma rero nazanye aba badamu beza mubona ni kubera nabo vyarabashikiye, ntibaje kuvuga amateohi, ariko ndazi yuko mwebwe mukunda abantu mwanka bya bindi ngo baje kuvuga mukunda babandi nyene babiciyemo, kuko niba bafise ico bavuga. Alida, reka mpere kuri Alida. Ndabona yuko twamucokojeje ko yatandukanije imvyaro. Alida, ubwo iyo depression postpartum ubwo siyo yagukoze ko kugira uvuga ati yo zosubira haciye imyaka 6 mana. Ego byagenze gute, wayibayeho gute? Hoho wari ubizi ko ari na depression postpartum? Bon, nibaza ko sinari ndabizi. Jewe mu bisanzwe ndibuka ku mwana wa mbere narasomye cyane, nari mfise igitabo bigisha ingene evolution y'imbanyi, kwereka tugeze ku indwi zingahe muri iki gihe umwana ameze gutya, impinduka zizoba ku mubiri wawe zizoba zimeze gutya. Nukuri nibaza ko ndi mu bantu nari nagerageje kurondera information uko bishoboka kose muri iyo periode y'imbanyi. Hama ngira imbanyi novuga une grossesse très facile, imeze neza, sinigeze ngwaragurika, ibintu byose bimeze neza, gushika hagera aho nibaruka. Hageze kwibaruka ndarindira igise ndabura, mu nyuma haragera ahantu muganga arambwira ati iyi tariki igeze ntituzorindira, uzoza kwa muganga wishikane hama batangure guprovoka ibyo bise. Mu nyuma ndamara umwanya munini cyane, ariko bigeraho barinda kumbaga kugira nshobore kwibaruka, ariko ndibaruka umwana naho byari bitanguriye. Je nibaza yuko kuri je natangwe kubiviva nkimara kumva yuko ngiye muri block, ariko ndabona ko umwana ndamushikanye bimeze neza. Mugabo watangwe kubiviva bakubwiye yuko bazo kubaga? Narumvise ko cico narindindiriye. Wari witeze kuzovyara? Ego, ko nibaruka bijya ego, kuko rega naguciriyemwo hari abantu bavuga ngo yibarutse neza, twese twibaruka neza, urinze ushikana umwana amahoro, agihema nawe uhema uba wibarutse neza. Ego, wari witeguriye kuvyara? Ego, parfois basi. Ego, ntibyagenda uko, mugabo bica bisiga ikintu muri jewe sinari nigeze nitegurira kuri iyo eventualite. Nibaza ko ntigeze ni prepara mu mutwe yuko bishobora kugenda mu buryo canke buriye, ko igikuru ari gushikana uwo mwana mukava muri bige bitaro mwese muri amahoro, mukava kuri kajya gatanda muri amahoro. Sinigeze naho nari informe, narasomye, narageze ke nukuri mu mutwe sinigeze nishira mw'ico kintu yuko bishobora gushika nkabagwa. Kuva rero uwo mwanya harabayemo akantu muri jewe kumengo nagize esheke. Nuvumengo hari akantu bigabanije ku mama bwanje, ego ndamushikanye, ego ndabaye umuvyeyi, ego biraryoshe, ego ndaronse umwana wa mbere nanje no munsi ndiswe mama. Mugabo hari agahaza, hari akantu kabura. Je suis moi une maman. Bishira ikintu muri jewe cyo kumva umengo neshuwe. Reka rero ibyo bikiri muri ibyo kiri kuragwana iyo ntambara, hacagira nk'umuntu aguhamagara ko baragufelicita, wikanguye umeze neza, wagiye mu cumba ko baragufelicita, hama umuntu akubaza byagenze neza, yego mbega wavyaye parfois basi, oya sha bangire césarienne, ngaya ntaco wumvise. Mwaho rero cyagise cyanyuma ushaka kuja mu byo kwisigura ucumengo d'abord nacenje ku kwisigura, erega igise nacumvise none gasha nagize travail y'amasaha 8 ni kuva saa 4 burya nari kuri ajya amasento gushika 18h gushika ntaco wumvise ngo mugabo ngo utumvise kimwe cyanyuma kizana umwana ntaco wumvise rero gacubiro truvati erega nivyo ngira ntaco numvise ngira urabyumva deje uracari kuragwana ya ntambara muri wowe, deje muri wowe wumvise umengo wagize akayesheke, uyo wowe umva aragushikanye hasi, aragushikanyeyo. Nivyo ntaco numvise umengo donc urumva kuba umumama ikari kwaciye muri bwabo babare bwose, ikari kumvise cagise rero sindamusiga c'umwana agiraze cyanyuma umwana akaca sohoka. Urumva ico ntaco numvise, urumva arakubwiye ati nubwo wumvise bya bindi byose bamara kwa amasaha 8 handi bakubaga, mbega bari bazi yuko kubagwa ushobora bakagutera imiti ugaherayo.
canke ya matisi batubwira namba ari indwi bagakata uzokira haciye imyaka 2 ibyo turabigarukako barakubwiye wa muntu hoho rero arafeza amazi araseseka aragushikanyeyo ofete warukira ahantu bikigarurwa mugabo urumva ubuhoho arakweretse ga nivyo bimwe wari kuriyumvira nyene yuko tuyayeshuwe none gasha aho kantu rero je karanyishe sans le savoir buke karanyishe kuko mu nyuma kuvaho narumvise nyene yego nagiza kwa esheke muganca ndishira ko pression nisinza kweshuwa kabiri umwana nzomwosa baratugira allaitement exclusif imwe yuko umwana yategereje ko nka amezi 6 ya mbere ataco umuhaye kindi sinzo kweshuwa kabiri nzomwosa urumva ico bizonsaba cose nzokonsa umwana gushika sinokweshuwa kabiri quand même sinoba byananiye gushobora kubyara par voie basse canishira ko rero iyo pression kuburyo il est vrai narabishoboye mugabo nabishoboye ku kiguzi kinini cyane ubu nibarutse wa kabiri niho nabonye yuko hari ubudasa kuko ico gihe yego narabikoze nari ndabizi ko ari byiza ku mwana mugabo narabikoze aussi pour une mauvaise raison yuko nashaka kwiconvaincre umva chaki yuko yego esheke ya mbere nayigize reka mugabo singire esheke ya kabiri yego ikindi ca kabiri jewe cankoze ko nibungenzi umwana wa mbere narahindutse cyane naravyibushe cyane gose narahindutse cyane yego nkabona muganga akambira ati nibisanzwe uracari muri norme nibisanzwe nta diabete nta kindi kibazo kindi ufise ibipimo byose bimeze neza ibi ntaco ni hormonal uzobita nihage igihe nicagera maze kubibaruka ndavuye kwa muganga mukabona iraba nkabona nta kintu na kimwe cyahindutse mu mutwe nagiye nzi yuko ndaza kubibaruka kwa kundi nyene par voie basse hama indiratse gusubira kumera neza kameme ahantu havuye umwana w'ibiro ndaza gupomporoka bakunzi bo kukayi muvye yarazi ko agira pomporoka mbega bari umupira amakuru yarafise gupomporoka mere neza hama mu mwanya mutoyi nca ntangura gutubika urabibona rero ndibuka intutse ya mbere nagize nkisohoka ibitaro nkatambuka mvume ngo deje urumva ndacafise ibiko ndacafise nagize amahirwe from nasohotse ibitaro namazeyo nta na 24 heures nibaze ko nta ma 24 heures namazeyo ndataha ego mvume ngo ndibisare nkira ndamaze umuganga rero kunyene ndacangana gutya kumengo uko ninjiye ibitaro uko najejo nkibungenze n'ubu kumengo ndacangana kwa kundi je rero ndi umuntu ntasuporta kubyibuha sindabikunda aho rero naza ko ariyo period niyo ntuze ya mbere niyo namaranye n'umwanya munini cyane byanse ko nakira byanse ko nsura kwakira physique yanje muri uwo mwanya antuka gushika vraiment igihe kinini iyo ni kimwe mu bishikira abantu bagize depression postpartum pame we byagenze gute ego je nagize ico bita baby blues nkarida nari narasomye ukasoma ukaja kuri Google cyane murazi ko ari Google inshuti y'aba mama cyane gose hanyuma ukamenya uti etape ngeze ko imeze gutya iyi ngeze gutya ukabona byose bigenda birakwirikirana neza ibintu byifashe neza ariko jewe byagiye kuyangarira nuko nagiye kwa muganga kuri ecography ya nyuma ya ifise 7 mois hanyuma muganga agacambwira ngo liquide likirahera ngo ninda gukurikirana ugiye muri ecography bakakubaza ngo ninda gukurikirana ngo muhamagara ubunyene ndamuhamagara kuberiye ndibuka ko nari kumwe na mutoyi wanje kwa kundi nyene uvuga uti reka duceyo ko turi ngahe reka duceyo ko nari mfise rendez-vous dans la semaine qui suit ariko ko nari hafi ndavuga nti reka duceyo turabe hanyuma ambwiye gutyo ndahamagara umuganga wanje ambwira baravugana aramubwira ati bimeze gutya na gutya bamubwira ngo liquide yaheze ubwo nyene mu mutwe wanje reflex yagiye kuraba kuri Google ati liquide amniotique yaheze ibintu byifashe gute ugacubona ibintu ama risque yose nyene Google irakuristira vraiment kakugirira akantu kameze neza vuga uti ubu rero ndapfuye n'umwana arapfuye ariko ko nari nsanzwe ndumuntu afata ibintu tuvuge nfata ibintu sport avuga okay reka tugende kuraba uyu muganga tugenda kumuraba aravuga ati reka ndakugirire décollement
bigenze neza uzokwibaruka ejo ugire décollement hama nzokwibaruka ejo ibyo bintu sinabiharura sinabibona ico giharuro sinakibona en plus ugira umbwire ko ngira nibaruka umwana ari prématuré ati we genda ugire udukurse twanyuma ko maze kugira amakurse menshi yose nyene presque asigaye utuntu twanyuma dusabuni uduki ndabibwiye umutware wanje mbwira nje kwa muganga wambwiye gutya ati reka tuze tugire utwo dukurse turagenda turagira utwo dukurse wa muganga arangirira ya décollement hari masaha ya 18h hanyuma ibise bigera gutangura 22h araza arandaba arambwira ati uzokwibaruka n'imiburiburi wibarutse kare nejo 10h ndibuka ko nasenze ndabwira Imana nti umviriza rero twumvikana ndakwinginze bimwe mpora mbona kuri mu ma YouTube nibiki mbabarira iki gikombe kindengara kandi nuko Imana yarabikoze kubera de 22h à 2h du matin nafise umwana rero iyo deja ntuburi prête naho kwibaruka kuri 9 mois ntuburi prête ariko wibarutse à 32 semaines ho c'est pire deja urumva ni bindi deja ni surprise deja ni biki urumva uri confuse muri ntu byose ariko chance nari mfise murezi yuko kuri ugiye kwibaruka hari igihe uherekezwa n'abavyeyi bamuvukana donc le genre féminin ariko jewe tout le monde bari ngaho yaba kuri famille y'umutware wanje yaba kuri famille yiwanje tout le monde bari ngaho papa mama abo tuvukana bose na marraine wanje rero marraine wanje niwe yari yarambwiye akambwira ati urashobora gushikirwa nibi kuri etape yose premier trimestre niwumva ibi deuxième trimestre niwumva ibi kugira ngo singira amajwi menshi hari amajwi menshi aza mu matwi y'abamama umumama gaca ba confuse déjà ari muri période ya confusion totale diga période ya grossesse 9 mois nibibazo rero nari mfise iryo jwi rimwe nkumviriza marraine wanje nkumviriza n'umuganga kandi ntamwe bigeze bavuga ibitandukanye rero marraine wanje yari yarambwiye ati uzokumva ibi urashobora kumva ushavuye urashobora kumva ushaka iki urashobora kumva umva ndakubwira ati uko nyene uvyumva bibemwe uko nyene ushaka kurira genda urire wumva ushavuye wumva urushe ja kuryama urumva apana kugira ibiharuro ngo wowo ngo harabashitsi ngo ibiki oya umviriza wewe utabigize ibyashaka kwiyagrava bikavamo depression ndende rero ikunde wewe wiyumvirize wumve uti uyu muntu ndamwemerera uyu unyetsi ndamwe uyu donc iyi sanda ashaka kwakira abantu iyi nayo wapi rero ibyo bintu narashoboye kubibamo nkabakira ku mwanya jewe numva ko ndi à l'aise mugabo warashikiwe nabijya byo kurira nibiki byo kuruha byo kwiyanka warashikiwe nabijya byo kwiyanka bya Lida kwiyanka ego niya segare cagikusha kimwe cyo kwirabura kuko narirabuye ndasa niyo saha ndafise ifoto imwe nibungenza umwana wa mbere bakunzi bo kukayera yitwereka zishobora kuyerekana ko no kuri Facebook narayikuyeho nukuri narirabura au vrai sens du terme hahandi wiraba ukavuga uti uriya ninde rero nariraba nkimbira none iki kinzogihomora gute iki kintu kizova ko gute ukarondera amasabuni ukarondera ibiki iki kintu kizogira gushika mbona kuri Google yuko ari ikintu kigenda progressive ukiri ngaho wavuze ko washikiwe na baby blues ni ako kantu ni une sorte ya dépression postpartum ariko kadateba na kantu kamara nka 10 jours ukumva urushe ukumva ushaka kurira ukumva utari sûr ivyo uri kurakorera umwana bivuge byose babyumve ukumva ko wiyanse ukumva yuko ntukeneye uza kuguha amategeko uravyuka wumva ukavyuka urumva uti abantu umunsi ndi sûr ibintu biza gupangwa gutya muko gacuronka rero abantu baza umwana mugirira uku umwana mugirire kuri uti wewe urinde mu mutima wawe kuko umva mu kirundi biragoye kuvugiraho kandi abari umwana wawe na yamajoro warayuragira ntaje kukubwira ngo umwana wafata gutya ariko naye mfise umutware wanje n'umuntu akubwira ati
umviriza rero ndababwira aha nta mategeko waje gutanga nta mategeko waje gutanga uyu ni mama wewe kandi aradishaye karakora urumva rero ivyo nivyo byatumye ndayisohokamo kare kuko sino udafise le soutien ngire ko mbwira abashinga ntahe kavuge gasurinye neza cyane muri ngire ko mbwira abashinga ntahe n'abapfasoni ariko baradukurikirana aga kantu baze kugakata bakabereke umupfasoni yibarutse arakeneye écoute arakeneye soutien arakeneye yuko mu mwanya ariko ariyokupa umwana nawe wiyokupa uwo nyene kuyokupa umwana kubera yuko aba yatanze ivyiwe vyose kugira uwo mwana abeho aba yatanze ubuzima aba yatanze umubiri wiwe ni sacrifice idasanzwe ku mukenyezi guhinduka ku mubiri guhinduka mu bintu vyose umukenyezi arakeneye écoute nimba aje kukubwira ati ndababaye numva ngize guke ntumubwire ngo nagafyinye ntumubwire ngo ni ndahazi ngo na caprice oya mutega ugutwi naho utoba uri kurabitahura umwereke ko umutahura ufu musigaye uravyiyumvira ko hanyuma ariko muri iyo mwanya umwereke ko umutahura abaza kuraba kwibarutsa nabo tubabwire ngo turabasavye n'ukuri umuvyeyi aba yibarutse aba yaragize ama recherche rindira kwa kubaza ati iki ndagikore gute oriyo yuko uja kumubwira ngo iki uri kugikora nabi gikore guke aca yumva umenga arabaye diminuer uramumanuye ego uwo mwana mengo yamutoye mwibarabara nta kiguzi yagize nta rushe ntagize iki ego rero abakeneye ahubwo umwankuraje apana kumubwira ngo kwankuraje se kuja kuri ya côté physique ngo yongo usa neza yongo ugiziki oya ofu umubwira uti uri mwiza hakumbwira ngo wavyibushe mubwira uti uri mwiza muhe ukabibwirwa n'umuvyeyi ego ngo ndango tubika hari naho abayibabarira nukuri tugerageze ku surrounding abavyeyi abavyeyi badukikuje mugabo tuba surrounding n'urukundo twitege ko batubwira wofu mumaze uti ndagufashe gute ni nka kwa kundi haza abantu bakakubwira ngo ya unywa icayi mu gatondo unywa ubuyi saa 2 ufungura igitoke saa 4 Marraine yaca babwira ati no aza gufungura aza kumva gishaka aza gufungura ico yumva ashaka nubwira umuntu wese yabiciyemwo n'ibintu bishika nukuri nturi wenyene nkuko Pamela yabivuze nturi wenyene ni ibintu iyo umaze kuganira n'abantu benshi ntubibona yuko ari ikintu kirashika bishobora gushika ntibishike je nko ku mwana wa kabiri nta kibazo nigeze ngira nukuri nari bien nari meze neza cyane ariko nivyagushikira nkuko yabivuze ushoye kuronka umuntu de confiance ubwira bivuge bisohoke menya d'abord yuko nukuri si ibintu by'abazungu ega nico kibazo turakigira urumva umengo ni ibintu biri reserve ku bantu bamwe ibyo bintu by'abazungu ni bintu by'abazungu si ibintu by'abazungu ni ibintu bishobora gushikira umuntu wari we wese yabyiteguriye atabyiteguriye abizi canke ntababizi hari nabo bishikira ntibamenye ko byabashikiye nukuri rero wewe uri kurabicamwo canke wewe wibungenze canke wewe wabirenganye nukuri nakubwira ko c'est pas la fin du monde birashobora gushika ariko cita nuko ari ni passage iragera ahantu bigahera abantu baba batwegereye yabivuze sino bigaruka ko kenshi twige kumviriza kumenya ico uyo muntu aturindiriyeko apana ico twega dushaka kumuha mugabo kumwumviriza kuba l'écoute kugira ngo tumenye uburyo bwiza bwo kumufasha kuko nabivuze kare hari gushaka gushaka kubikora wibaze ngo ari kuragira neza ugasanga nawe uhureye yibere mu bisanga vyiwe uyo munsi vyagutse ugasanga ahubwo ntumufashije uramukomerekeje kurusha uramwashwevye donc twige kumviriza ico babo batwiyatandako umuvyeyi mwegere umubaze ico mufasha ubufasha akeneye kuri wewe nivyo vyiza kurusha nivyo vyubaka kurusha kuko umuhaye canke ukoze aho yashaka gukora hariho uwiyugara bakeneye akazone kiwe adashaka ko ari umuntu agapenetra ntugapenetre n'ukuri ataguhaye uruhusha nitwibaze ngo nimvimwe cy'abazungu n'ukuri hari abantu bakondana abantu akubwiye ati n'umusore batamushitse nshaka kwakira atangukuzana bya bintu by'abazungu atangukuzana bya bintu by'abandi nukuri nimba uyo mwanya yimva atamuntu yakira nukuri tumwubahirize ashobora kuba yibereye muri iyo ntuze yiwe yo kumva ashaka kwigumira wenyene tubimwubahirize
turindire ko tubwira ati reka bugenda gukeneye kubufasha ubu n'ubu n'ubu hama tubumuhe mu buryo dushoboye ego nagisubiremo nakivuze kareka ndagisubiremo abaganga batwumviriza nukuri mushoboye kuza muraduha amakadre nk'ayo yo kweshange experience n'abandi yo kutuganiriza yo kubwira abantu ibintu dushobora guhura navyo yaba mu gihe abantu bibungeje canke mu nyuma ivyo byose biba après le retour à la maison nukuri mubikore igihe cyose bashobokeye mubikore kuko ni ibintu bikenewe cyane kandi bifasha iyo umuntu abimenye hakiri kare canka abimenye kamenye yuko nivyanashikira nzoba nzi ko bibaho sinzokumva kumengo namenje sinzokumva kumengo ndi umugore wisema yarize abandi bari ko baravuza impundu nukuri kumva ko kumwumvisha yuko ari ibintu bishobora gushika kandi bitamutuma aba moins une maman biramufasha cyane nukuri bishoboka abaganga bazotora tugwiza ama séance ya préparation no guprepara umuntu le retour à la maison n'ibindi byose bikurikira après l'accouchement birafasha cyane ego numva nogeza ngaho. Dépression du postpartum n'amajambo abiri harimo dépression novuga ko mu kirundi ari akabonge hanyuma le postpartum ni nyuma yo kuvyara kuri iryo jambo rya nyuma yo kuvyara nibaza ko ni kiringo kigera ku ndwi zine canke zitandatu nyuma yo kuvyara hanyuma dépression nawo ni ubwoko bw'akabonge bukunda gushikira abavyeyi bibarutse nyuma yo kuvyara naho kuvyara ari ikintu kinezereza umutima by'ukuri hariho abavyeyi bahora baza bafise iyo ngwara y'akabonge iyo ngwara y'akabonge rero 50% by'abavyeyi bibarutse barashobora kugira ibyo twita baby blues novuga ko atari akabonge bwite ariko ari nk'umwitwaririko urenze kubera ko bavyaye bakitwararika amagara yabo canke bakitwararika ikibondo bibarutse impamvu kenshi ikunda gushika nuko kenshi mu buzima usanga uwo muntu aba yarafise akabonge mu miryango iwabo canke ubwiwe bwite canke igihe yari afise inda akaba yarafise akabonge canke akaba ari umuntu afise umwitwarariko urenze novuga emotional stress akaba afise stress irenze muri we canke ubwa gatatu nza gushimikira ko nk'umuntu w'umuganga avyaza ni inkabuzo izo nkabuzo canke hormone imisemburo urabona iyo umuntu yibarutse canke afise inda afise imisemburo myinshi iyo afise iyo misemburo myinshi iyo umuntu rero yibarutse iyo misemburo iragabanuka yigabanutse rero novuga ko irahungabanya uko ubwonko bukora ugasanga rero uwo muntu arafise akabonge ivyo notanga nk'akarorero urabona k'imisemburo urabona nk'umuyabaga nawe kubera imisemburo iba yaduze imiyabaga irakunda gutwara akabonge canke bajya abavyeyi batakibona amaraso menopause nabone baragira akabonge ni ukuvuga rero ngaho nshimikiye kuri iyo misemburo kugira nsigure yuko ico kiringo uwo muntu ashobora kugira akabonge bivuye yuko iyo misemburo iza guhungabanya uko ubwonko bukora.
novuga ibimenyetso bwite ni byinshi ariko nyamukuru ni kumva umubabaro canke urenze canke umwitwarariko mu tuntu twose, ugukaza novuga ishavu, ukumva ata munezero ufise ku buryo n'uwo mwana wavyaye utamukunda. Hari n'abavyeyi batubwira baba basubiye nko mu kazi bashobora kutubwira yuko concentration atayo bagifise, rero ngaho oye bakaza badusaba nk'imusha zo kutaja ku kazi kuko barushe, bumva barushe. Ivyo vyose ni ibimenyetso bishobora kugaragara. Hari n'igihe ibimenyetso bishobora kuba bitanagaragara, rero ni kwitwararika n'ivyo abantu baba bakubwira kugira bumve wewe mbega. Abantu kenshi barashobora kubwira ati mbega wewe wahindutse, nta munezero kugira, kandi hari no kumva yuko wadebukiwe mu buzima, nta n'utuzi ibyo twita dushe usanga umuntu agira, ugasanga umuntu yirikwe umunsi wose atoga, nta importance akibona mu bintu nyine yahora akunda. Ivyo byose ni ibimenyetso by'akabonge by'inyuma yo kuvyara. Hari n'ibindi bintu mugabo bitagaragaza akabonge, mugabo bishobora kwerekana ko uwo muntu afise ikibazo. Aho oye novuga yuko umuntu ashobora kumva ubwoba muri we, akumva afise paniki. Hanyuma arashobora kuba ari umuntu umumama novuga overprotective, yitwarika cyane umwana wiwe, hamwe haje n'abashitsi ntakundira abantu yuko baterura umwana. Navyo ne birashobora gutuma bigaragaza, naho bitagaragaza by'ukuri ibimenyetso by'akabonge, mugabo biragaragaza yuko uwo muvyeyi ataba amerewe neza. Umuvyeyi ashobora kuvyara neza canke akavyara abazwe. Iyo avyaye neza indwi zibiri imbere yo kuvyara uramutegura, uramubwira ingaruka mbi canke ingaruka nziza zo kuvyara, ibishobora kumushikira. Uramubwira yuko azobabara, atihanganiye ububabare ukamwereka uburyo muba mufise muri ico kigo kugira ngo ntababare. Uramubwira yuko bishobora gushika agatabuka, muri ico gihe uramutegura ukamwereka ivyo mushikira. Iyo abazwe naho uramubwira ingaruka novuga nziza zo kuvyara, mu gihe kuvyara ubazwe bikenewe, canke ukamubwira ingaruka mbi zishobora kumushikira nka infection. Ico gihe rero uramwereka yuko ivyo mushikira novuga bishobora gushika, mugabo n'ingene yovyifatamwo, akaza akabitura iyo agize ikibazo. Umuvyeyi abwiwe hakiri kare ingaruka mbi zomushikira ariko aribaruka, aba yirinze iyo ngwara y'akabonge ariyo depression du postpartum. Inyuma yo kuvyara turakunda kubona iyo ngwara y'akabonge ariyo depression du postpartum. Dukunda kubwira abo bavyeyi yuko imuhiri wabo novuga bofashwa, bagomba kuzana novuga uburyo bofashwa. Ni kuvuga kwikorera ibintu vyose ntibiba bigishobotse, mugabo ni kutunganya neza urwo rugo ku buryo utaruha, ku buryo wumva yuko ata nguvu canke waruhutse uhejeje kuvyara. Ikindi dukunda kubwira abavyeyi ni kwiha amahoro. Kwiha amahoro yuko hariho bimwe bitagenda neza. Nababwiye ko hariho ingaruka mbi zishobora gushikira umuvyeyi. Umuvyeyi ashobora no kubura amaberebere. Yabuze amaberebere ni ukuri abifate ko ari ibintu bisanzwe bishobora gushika, mugabo yiha amahoro, yumve yuko ata kibazo gihari kinini. Canke nimba yari umuntu akunda kuba
afise urugo rutunganye, nimba yahora asinzira ku mwanya mugabo bimugoye akumva yuko impinduka yabaye, ni kwitunganya ukundi. Nimba yahora akunda kubona isuku ariko ubuye ni kumva yuko muri uwo muryango haje ikindi kibondo, ico kibondo kindi naco gikenera vyinshi. Hariho kuryama naco turakunda kugihanura abavyeyi, ukumva yuko basinziriye, kuko abavyeyi benshi baraza batubwira ndamenetse umutwe, sisinzira, byananiye, kandi tukaba tuzi ko ari vya bimenyetso by'indwara y'akabonge ariyo depression de postpartum. Navyone ni ibintu bifasha kugira ngo ashobore kwirinda iyo ndwara. Ikindi gikunze gushika ni kurya neza. Kurya neza ariko hari uca twimvira ngo ni ivy'abatunzi, ariko ni kurya imboga, kurya imfungurwa. Novuga tuzi yuko izo mfungurwa zifunguye ari imfungurwa zirinda indwara y'akabonge. Iyo umurwayi amaze cyangwa umuvyeyi amaze gutora utugufu, inyuma yo gufungura neza arashobora kuza aratambuka gahoro. Tuvuze ngo agire imyimenyerezo y'umu athlete, ariko arashobora gutambuka gahoro kugira ngo yumve ko amaraso atembera. Hariho n'ikindi novuga je nohanura nanje ndi umuvyeyi, ni gusubira kwifata neza nka kera, gusubira kumva yuko ubuzima bubaho nyuma yo kuvyara, agasubira kumva yuko yoja mu bindi umwana atamutwara rwose. Navyone birarinda indwara y'akabonge ariyo depression postpartum.